Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cane y'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano yabajije Perezida Ndayishimiye ingendo ariko arakora hanze y'igihugu ico ziriko zirazanira igihugu, akamubaza niba koko ingendo abari gukora zitaba ziri guhombya igihugu kandi ko nta kintu gihambaye azana mu gihugu. Ni byinshi byavuzwe na Ibyo Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi avuga ku ngendo zikorwa n'umukuru w'igihugu, ariko bikaboneka ko izo ngendo atagaciro zimarira abarundi, aho yamusabye ko agomba guheba gukora izo ngendo, ariko nawe mu kumusuzugura akabandanya akora ingendo zihambaye kandi nyinshi cyane zinatwara uburyo bwinshi cyane. Ariho abarundi nabo batanguye kwidogera Perezida Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, bakabaza icyo izo ngendo bariko barakora ziriko ziramarira igihugu, mu gihe no kubona idolari bisigaye bigorana cyane, aho Perezida Ndayishimiye amaze igihe kitari gitowe n'umutambukanyi wiwe bakora ingendo zihambaye kandi zitwara uburyo bukomeye cyane, ariko bikaboneka ko izo ngendo bariko barakora ataco ziriko zirazanira igihugu, aho bamwe n'abandi batanguye kwinuba ibyo nyine biri kuba, bakavuga ko Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bariko barahombya igihugu, ariko abahinga mu bya politike n'ubutunzi bakavuga ko impamvu bagwije ingendo ari ukugira ngo babone uburyo ki bagwiza amafaranga ya misiyo, kuko nyine barashaka gutunga ku ngufu, kandi nyine mwarabonye ko bariko barahahamira ubutunzi nk'abo nyine basubiriye umuhisi Petero Nkurunziza, murazi nawe nyine kuntu yakundaga ubutunzi ndetse naho byagejeje igihugu c'u Burundi. Muri no minsi biraboneka ko Perezida Ndayishimiye ingendo ariko arakora ari kugira ngo yigwirize amafaranga ya misiyo, ariko izo ngendo ata kintu na kimwe zimara, nk'uko nyine umukuru w'umugambwe ku butegetsi Ibyo Ndikuriyo yabivuze mu ntango, ariko abarundi batari bake bakagira ngo ni bya bindi bya Ibyo, ariko bimaze kuboneka ko ibyo Ibyo Ndikuriyo aba ariko aravuga ari byo, kandi koko aba afise amakuru ahagije, kuko umukuru w'igihugu ariko arakora ingendo za buri munsi we n'umupfasoniwe, ariko bikaboneka ko izo ngendo ataco ziriko ziramarira abarundi, mu gihe abarundi babandanya kujya mu bukene bukomeye cyane, aho nko kubona idolari ku gataka k'u Burundi ari ikibazo gikomeye cyane, aho nk'abarundi bari kuva hanze y'igihugu bagera mu gihugu kugira ngo bazabone amadolari, bikababera imbogamizi ikomeye cyane, bagaheraho bidogera Perezida Ndayishimiye n'umupfasoniwe, bakavuga ko ingendo bariko barakora hanze y'igihugu ataco ziriko zirungura igihugu, ahubwo ko ziriko zirasahura n'udufaranga igihugu duke cyari gifite. Ariyo mpamvu basaba Perezida Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe guhagarika izo ngendo bariko barakora, mu gihe ziriko zihombya igihugu kandi ataco zinjiriza igihugu. Ni byinshi twabateguriye tugiye kubereka nyine ingene Perezida Ndayishimiye n'umutambukanyi we bari gukora ingendo, kandi bikaboneka ko ari ingendo zidasiguritse, mu gihe igihugu c'u Burundi kiri mu bukene bukomeye cyane, kandi izo ngendo ntagire icyo zimarira abarundi. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza ido n'ido, wipfuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Iminsi 58 mu minsi 100 iheze bayimaze hanze y'igihugu. Kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Rusaka muri Zambia, niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye yarari. Kwigenekerezo rya 15 gushika kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Angeline yarari muri Kongo. Kwigenekerezo rya 25 gushika z'ukwezi kwa gatandatu Angeline mu Bushinwa. Kwigenekerezo rya 27 gushika kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Rwanda Angola, niho nyine Angeline yari icyo gihe. Kwigenekerezo ry'ikenda gushika kuri 15 z'ukwezi kwa karindwi 2023 Angeline n'umuryango wiwe wose New York muri USA. Kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa karindwi 2023 Nairobi, Kenya, nyine niho umukuru w'igihugu c'u Burundi yarari icyo gihe. Kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi 2023 Angeline mu Rwanda. Kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa karindwi gushika kwigenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani 2023 Rusiya na China, niho nyine umukuru w'igihugu General Ndayishimiye yarari. Kwigenekerezo ry'icumi gushika kuri 11 z'ukwezi k'umunani 2023
umukuru w'igihugu irari muri Nigeria ku igenekerezo rya 2023 gushika 2025 ukwezi k'umunani 2023 Johannesburg muri Afrika y'Epfo niho umukuru w'igihugu yarari ico gihe ku igenekerezo rya 27 ukwezi k'umunani 2023 kugeza ku igenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani 2023 Kinshasa muri Congo ku igenekerezo rya gatatu gushika ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2023 Kenya na Tanzania ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa cyenda 2023 Kiba niho nyine umukuru w'igihugu yarari. Abanyagihugu baratanguye kubaza bati ko umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bama mu ngendo hanze amafaranga y'agaciro akabandanya kubura izo ngendo zitumarira iki zituzanira iki uretse guhombya n'utwo abarundi batari bake bababiriye akuya ahubwo bagakora igikorwa cyo kujya kutwinezezamo hanze y'igihugu. Mu mezi atatu aheze Evariste na Angeline bamaze ukwezi n'indwi zitatu mu ngendo hanze y'igihugu mu gihe abarundi babayeho nabi cyane aho n'amadolari atakiboneka ku gataka k'u Burundi aho bahera basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guheba izo ngendo kuko nyine ntacyo ziriko ziramarira abarundi muri rusange. Hagati y'igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa gatandatu 2023 n'irya 17 ukwezi kw'icyenda 2023 Perezida Ndayishimiye azoba amaze gukora ingendo 9 mu bihugu 11 mu kiringo cy'iminsi 100 azoba amaze kumara iminsi 34 mu mahanga ni ukuvuga ukwezi kurenga mu mezi atatu. Birababaje cyane kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu akora ingendo zingana gutyo ariko bikaboneka ko izo ngendo ataco zimarira abarundi ahubwo baba bashaka kugwiza amafaranga ya misiyo. Muri ico kiringo nyine umupfasoni Angeline Ndayishimiye azoba amaze kugira ingendo 7 mu bihugu 7 mu kiringo cy'iminsi 100 Angeline azoba amaze iminsi 41 mu mahanga ni ukuvuga ukwezi n'iminsi 10. Ingendo zitatu muri izo ndwi yazikoze aherekeje umukuru w'igihugu. Umuntu ateranije iyo minsi yose akihoza aho Angeline Ndayishimiye agiye aherekeje umugabo usanga umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe bakoze ingendo 13 mu minsi 100 bongera bamara hanze iminsi 58 mu minsi 100 ni ukuvuga ko umwanya baba hanze usumba uwo baba mu Burundi. Ni ibintu biteye isoni cyane kubona umwanya umutegetsi nk'uriya amara hanze y'igihugu usumba umwanya amara mu Burundi. Bibandanije gutya mu mwaka w'ikori wa 2023 2024 Perezida Ndayishimiye azomara hanze amezi 4 n'igice mu mezi 12 agize umwaka. Angeline Ndayishimiye nawe azoca amara amezi 5 n'igice muri ico kiringo nyine. Bateranije imyanya bamara hanze umwaka uzohera bamaze hanze amezi 7 kuri 12 mu ngendo 42 bazaba bamaze gukora ibiriko biratera agahinda abanyagihugu batari bake bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yangiza itunga ry'igihugu mu gihe ibyo abariko arajyamo atakintu na kimwe bimarira uburundi n'abarundi akataraboneka mu mateka y'u Burundi. Kuva Burundi bwikukiye warongoye igihugu akamara umwanya munini hanze yabaye umwami Mwambutsa wa 4 Bagiricenge yasohotse igihugu muri gitugudu 1935 agiye mu Busuwisi arinda atembagazwa muri Mukakaro 1966 ataragaruka. Ni ukuvuga hafi amezi 9 ari hanze y'igihugu ariko byaramenyekanye mu nyuma ko ayo mezi yayamaze ari kwivuza indwara ya kanseri. Urumva ko aho ngaho byumvikanaga. Umukuru w'igihugu nawe amaze kumara umwanya munini adasohotse igihugu ni Petero Nkurunziza mu kiringo ca gatatu kuva 2015 gushika 2020 yasohotse amasaha makeya rimwe rizima asimbira ingara muri Tanzania aca aragaruka byihuse. Perezida Ndayishimiye n'umupfasoni wiwe bagiye kwandika amateka mashasha batwaye Burundi bakagendura isi mu mwanya muto cyane. Ibyo Ndikuriyo ati kwama mu ngendo bimaze iki mu gihe ataco uzanira igihugu.
Ico kibazo Reveriyani Ndikuriyo yarakibajije abarundi batari bake bamutera hejuru bavuga nyine ngo ni kwa kundi akunda kuvuga amajambo ateye isoni, ariko nyuma abarundi baje kugarukira Reveriyani Ndikuriyo babona ko ibyo yariko aravuga ari ibintu by'ukuri koko. Birababaje kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama mu ngendo, ariko bikaboneka ko izo ngendo ata kintu na kimwe zimarira abarundi, kuko biraboneka neza ko abashaka gusahura itunga ry'igihugu nk'uko nyine Reveriyani Ndikuriyo yabivuze, aho benshi batanguye kugarukira Reveriyani Ndikuriyo bakavuga ko ari we avuga ibintu by'ukuri kandi koko ari we nyine ashobora kurongora igihugu c'u Burundi kigatera imbere, kuko we arashira mu gaciro kandi arazi neza ibyamarira igihugu akamaro. We ntiyajya yama mu ngendo zitagira umumaro. Ko umukuru w'igihugu asohoka akaja mu bandi ni byiza, biraha ijambo igihugu, ariko iyo atazi guhitamwo ingendo ajamwo n'izindi arungika intumwa biragorana, kuko urugendo rw'umukuru w'igihugu rurazimbye rwose ku rugero rwo hejuru. Mbere y'uko perezida agenda habanza kugenda abajejwe umutekano wiwe. Perezida agenda aherekejwe n'abantu batari bake, umupfasoni wiwe ujejwe protokoli, umusirikare agendera inyuma yiwe ujejwe amagara yiwe, abajejwe umutekano wiwe, ujejwe kumuzimanira, umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu, abandi bashikiranganji be n'abafasha umukuru w'igihugu ashobora gukenera. Ni gake urugendo rwiwe rubamwo abantu bari munsi y'10, aho ntiwekwibagira ko kenshi agenda n'indege yakose kandi ikoswe ku mafaranga y'abarundi. Ingendo nk'izo azimazemwo amezi hafi 6 mu mwaka. Ikigega c'u Burundi kizohageserera mu mafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'ikori wa 2023-2024. Amafaranga y'ingendo z'umukuru w'igihugu yagwijwe kabiri, yavuye ku miliyoni 800 ashirwa ku miliyaridi n'imiliyoni 700. Leonidas Hatungimana yahoze avugira Perezida Nkurunziza amenyesha ko kugwiza ingendo gutyo bisigura ko umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bipfuza kugwiza rwose amafaranga bahabwa ava mu ngendo frais de mission, kubera basanzwe bandikiwe amafaranga bahabwa kuri buri rugendo bakoze hanze y'igihugu. Akaba ariyo mpamvu nyine umupfasoni w'umukuru w'igihugu ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye babandanya kujya hanze y'igihugu kugira nyine ngo bagweze ayo mafaranga, ahubwo ntibabagiye nyine ku nyungu z'igihugu, aho bigaragara nyuma nyine ko ingendo zose bakora atacu na kimwe zimarira abarundi, ahubwo ziba ari ingendo zo guhombya igihugu. Ingendo nk'izo zose zinjiriza igihugu gisanzwe gikenye cane ku isi. Icyo ni ikibazo gikomeye cane abarundi batari bake bariko baribaza. Ibyo byo kwirwa neza bakareba ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko yangiza itunga ry'igihugu mu ngendo ariko arakora we n'umutambukanyi wiwe, ariko nyuma bikaboneka ko izo ngendo ataco ziriko ziramarira abarundi. Reveriyani Ndikuriyo niwe yigeze kubaza akabazo gakomeye ati: kuba umutegetsi biraryoshe, kwama wambaye neza biraryoshe, kwama mu ndege irihwa n'igihugu biraryoshe, ariko mu gihe ataco yinjirije igihugu ibyo byose bimaze iki? Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine arakwiye kubyibaza, kuko Reveriyani Ndikuriyo yamubajije ikibazo gikomeye cane, kandi ikibazo nyine kigaragaza ko kirimwo ubwenge bukomeye cane, kuko nyine ntibyumvikana kubona umukuru w'igihugu ahora mu ngendo zihoraho, ariko bikaboneka ko izo ngendo atacyo zizanira igihugu. Reveriyani Ndikuriyo aragaragaza ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora biteye isoni, kandi ko ataco bizigera bigeza ku Burundi. Kwama mu ngendo zitagira icyo zizanira igihugu ntaco bimaze rwose. Perezida Evariste Ndayishimiye agakwiye kubiheba kugira ngo abarundi basi boroherwe, kuko n'ubundi izo ngendo uriko urakora ntaco ziriko zirungukira igihugu. Kuronka idolari byasubiriye kuba ibitoroshe mu Burundi. Uyu munyagihugu aratabaza. Birababaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yama mu ngendo, ariko kubona idolari ngaha mu gihugu c'u Burundi bikaba ikibazo gikomeye cane. Twaraye twandikiwe n'umurundi aba mu mahanga, yari amaze iminsi mu Burundi, none harageze ko asubira inyuma kubera ujanye amafaranga y'amarundi hanze ataco ushobora kuyakoza. Yarondeye aho avunja ngo bamuhe amadolari, akeneye amadolari ibihumbi 12, ariko yarabuze aho ayakura. Ejo yanditse yihebuye cane akibaza iyo Burundi buriko buraja, ndetse naho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko araganisha igihugu cy'u Burundi mu gihe yama mu ngendo zidashira, ariko bikaboneka ko ataco zungukira igihugu. Agira ati:
nimudutabarize yemwe iby'amadolari byanse karaciye ingani ko umuntu atashe mu Burundi ahakwamira kubera idolari kuko ntushobora gusohoka ufise amarundi tuva he tuja he yemwe barundi mwe jewe sindakubesha nakwiye niriwe Bujumbura rwose ariko nabuze uko ndonka ibihumbi 12 by'amadolari none iki gihugu kiva hehe kikaja hehe birateye agahinda cyane n'ukuri abanyagihugu turagowe mu gihe umukuru w'igihugu we yama mu ngendo zidashira ariko bikaboneka ko izo ngendo ari izo guhomba igihugu atari izo kugira ico zungura mu gihugu Muyobozi wa banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari ko uyu mwaka wari wemeye ko BRB igiye guhora idandaza burindwi amadolari ku yandi mabanki mu gihugu byahereye he wa murindi mwiza wari uzananye wahereye he ese nawe uriko rananizwa nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa yidoga ko ariko arananizwa na bamwe mu bategetsi bashaka kumutembagaza ku butegetsi ariko ikiboneka nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye agakwiye kwiga ku ngendo ariko arakora hanze y'igihugu we n'umupfasoniwe bakareba ko ataco ziriko zironona mu gihugu mu gihe abarundi batari bake batanguye kwijujutira ibiriko birakorwa n'umukuru w'igihugu kwama ahora mu ngendo we n'umupfasoniwe ariko bikaboneka ko izo ngendo ataco zimarira igihugu kandi ibyo bintu na Ibyo Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi yarabisemereye mu ntango ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yanze kumwumva yaravuze ko atamwumva none bitanguye kuvugwa n'abanyagihugu Perezida Evariste Ndayishimiye arakwiye kugira ico akoze kugira ngo ahagarike ingendo zidafise umumaro ariko arakora mu mahanga mu gihe ziriko ziratwara amafaranga atari make kandi yagakwiye gukora ibindi bibazo bihanze abarundi batari bake banywanyi bacu ninga duce dusozerera amakuru twabateguriye wipfuza kuzajya bamu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta cindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije